Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ku kigabane cyaho cya 17 guhera ku karongo ka mbere kugera ku 9. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo intambamyi ziterwa n'abayuda Tesalonika. Baca muri Afipolisi no muri Apolonia bashika Tesalonika, aho abayuda bari bafise isinagoga. Nkuko yahora abigenza, Paulo yinjira aho bari, bamarana amasabato 3 aharira nabo ku vyanditse. Mu kubibasigurira yaza arabamenyesha yuko Kristu yabwirizwa gupfa no kuzuka akava mu bapfuye, kandi ko uwo Kristu ari uwo Yezu nyene. Ariko arabamenyesha bamwe muri bo bibatuma bemera, bifatanya na Paulo na Silasi hamwe n'isinzi ry'abagereki bubaha Imana kandi n'abagore b'abakuru batari bake. Ariko intaheranwa zo mu Bayuda akayigo karavyuka zica zifata mu biyerere byari aho abarusha abandi gukora ikibi, abakoranya igihugu, bakwiza akaguma mu gisagara, batera inzu ya Yasoni barondera Paulo na Silasi kugira ngo babazane imbere y'ishengero. Batababonye bafata Yasoni na bene wabo babaserukana imbere ya bakurambere b'igihugu bati, ba bantu bagarariza isi yose bamaze gushika mu gisagara, kandi Yasoni yabakije yombi. Abo bahakana amategeko ya Sezari bakabesha ngo hari uwundi mwami yitwa Yezu. Ababyumvise bose, nta bakuru b'igihugu nta bandi, bose baca bamera moya. Ariko Yasoni n'abandi bamaze kubyikurako baca barekura barataha. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo intambamyi ziterwa n'abayuda i Tesalonika. Tugiye kuraba ingorane intambamyi ziterwa n'abayuda muri Tesalonika. Karongo ka mbere kavuga ngo baca muri Afipolisi no muri Apolonia bashika i Tesalonika, aho abayuda bari bafise isinagoga. Mbese ku kigabane cya 16 twaherutse turi aho twaherukiye, twariko turaraba ingene Paulo na Silasi bari bapfunzwe n'ukuntu bakubiswe bakugaranirwa mu gasho, hanyuma Imana ikugurura gasho, hanyuma n'ukuntu byakurikiranye. Ndumva tubaye bwibukanye, ariko bamwe ndazi muracyabyibuka uko wa mucunga gereza yahavuye abatizwa, uko yemeye Imana, ko yajanye Paulo na Silasi muhiriwe, hanyuma n'ukuntu rero baje kubiraba nyuma Paulo na Silasi bakarekugwa. Nukuvuga rero bamaze kurekugwa baciye bafata akayira bagenda mu bindi bice kuvuga ijambo ry'Imana, kuvuga Yezu Kristu. Niho rero batubwiraho baciye Afipolisi muri Apolonia gushika muri Tesalonika. Bashika muri Tesalonika batubwira ngo aho abayuda bari bafise isinagoga. Aho abayuda bari bafise isinagoga, mbese aho abayuda bahora baja gusengera, twovuga ati aho ishengero yari iri bahora baja gusengerako. Urumva kera bavuga amasinagoga. Bashika rero mu isinagoga aho abayuda basengera. Kabiri aravuga ngo nkuko yahora
arabigenza Pawulo yinjira aho bari bamarana amasaha 3 aharira nabo kubyanditse. Ngo nkuko Pawulo yahora abigenza yarinjiye amarana nawe bo 3 bariko baraharira, kuvuga amasaha 3 ni 3 bariko baraharira kubye mbega nukuvuga Pawulo yarababwira Yezu wariwe, bamwe bakamwemera bakavyemera, abandi bakamuhaririza ko ariko aravuga ibitari byo, ariko Pawulo yariko aravuga ukuri. 3 mu kubibasigurira yaza arabamenyesha yuko Kristo yabwirizwa gupfa no kuzuka akava mu bapfuye. Aleluya. Pawulo mu kubibasigurira yarabumvisa ko ibyo nyene byari byaravutswe byarahanuwe ko Yezu Kristo azopfa kandi akongera akazuka, kandi ko uwo Kristo ari uwo Yezu nyene ariko arabamenyesha, akabasigurira neza ko uwo Kristo ari we Yezu Kristo nyene, ari we Yezu nyene, akabasigurira uko yakubiswe, uko yishwe n'ukuntu yazutse. Ariko rero aravuga inkuru nziza yo kumenyesha Yezu Kristo wariwe. Kane, bamwe muri bo bibatuma bemera bifatanya na Pawulo na Silasi hamwe n'isinzi ry'abagereki bubaha Imana kandi n'abagore b'abakuru batari bake. Mbese abo benshi muri bo, ariko bamwe muri bo baremera ibyo Pawulo ariko arabigisha, baremera Yezu Kristo, baramwemera. Bamwe urumva hari igice cyabihakana, hakaba n'ikindi bamwe muri bo baremera ibyo Pawulo yariko arabigisha, baremera Yezu Kristo. Aleluya, amen. Kandi bakavuga ati n'abagiriki bari bahari, harimo abagiriki bemera Imana. Byatumye rero bamwe mu bayuda mu baraho bemera, baravye n'ukuntu abo bagiriki nabo bemera Imana n'ibyo Pawulo ariko arabasigurira, baremera ngo harimo n'abantu b'abategetsi, harimo ngo n'abagore b'abategetsi barakira Yezu, baremera Imana. Haleluya, amen. Kwemera Imana bari basanzwe bemera Imana, mugabo ntibemera Yezu, ntibashaka kumva ibya Yezu, kandi nubwo bemera Imana bakora ibyaha bituma Yezu ava mu ijuru, hanyuma aremera arabambwa kugira tubeho, tubone, dukanure neza, tumenye iki Imana yanka. Imana yo mu ijuru iduhe ko bitahura cyane. 5 haravuga ngo ariko intaheranwa zo mu Bayuda akayigo karabyuka zica zifata mu biyerere byari aho abarusha abandi gukora ikibi. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane bana b'Imana, ngo intaheranwa zo mu Bayuda, abayuda mbese bateme wa mugwi utashaka kwemera Yezu Kristo, utashaka kubyumva, birabababaza, bababazwa n'ibyo Pawulo na Silasi bariko barabigisha, ngo baca bafata ibirara, abantu b'ibirara bakora ikibi, b'inkozi z'ikibi, abasuma bagatari n'abantu babi, barabafata. Reka tubandanye. Abakoranya igihugu bakwiza akaguma mu gisagara, batera inzu ya Yasoni, barondera Pawulo na Silasi kugira ngo babazane imbere y'ishengero. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Bana b'Imana, b'Abayuda bazanye byabirara bibaha itegeko ryo guhiga Pawulo na Silasi naho bo bari hose, ariko baragerageza kubarondera ntibanababona. Mugabo baca baza gutera inzu y'umuntu yitwa Yasoni, baza gufata batera ku nzu kwa Yasoni, mbega baramutera Yasoni ubwo bariko barahigayo Pawulo na Silasi. Turabandanya.
babantu murantunga batababonye bafata Yasoni na bene wabo babaserukana imbere y'abakurambere b'igisagara bati babantu bagarariza isi yose bamaze gushika mu gisagara. Ubwo batabonye Paulo na Silasi baca bafata Yasoni na bene wabo babajyana imbere y'abashinga ntahe mu bucamanza babagiriza ati bavuga bati babantu bagumura igihugu cyose. Ubwo bari baramaze kumva inkuru za Paulo ingene agenda aravuga ijambo ry'Imana avuga Yezu Kristo yapfuye akazuka. Rero Imana n'igitangaza nubwo bariko barahigwa cyane ariko ntibababonye. Mugabo batababonye baca bafata uwo yitwa Yasoni na bene wabo baba aribo basengeza baca bagenda bavuga ati babantu bagumura igihugu bagumura igisagara bamaze gushika n'iwacu. Urumva ko bari baramenye ibya Paulo na Silasi, bari baramenye kumbura ukuntu yapfunzwe, bari barapfunzwe kubera ukuvuga ijambo ry'Imana. Rero baca bumva bati baca barabagiriza ati babantu bavuga ibitari byo bamaze gushika iwacu. Ubwo kuba bari bajyanye Yasoni na bene wabo ni nkaho bagenda nyene bavuga bati aba nibo babahaye indaro. Kumbure turabibona, reka tubandanye. Kundi havuga ngo kandi Yasoni yabakirije yombi. Murumva rero ko baca bagiriza Yasoni ko Yasoni yakiriye abo bantu Paulo na Silasi ngo yabakirije yombi. Ni kuvuga ko bumva ko Yasoni yakiriye abo bantu b'Imana. Abo bahakana amategeko ya Sezari bakabesha ngo hari uwundi mwami yitwa Yezu. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Ubwo bakabagiriza bavuga ko abantu bahakana amategeko ya Sezari. Paulo na Silasi bakabagiriza yuko bahakana amategeko ya Sezari, ya leta ariyo Sezari, ko bahakana amategeko ya Sezari, kandi ko uwo Yasoni ariwe yari yabakiriye. Bakavuga ko hari uwundi Yezu baza bigisha uwo muntu yitwa Yezu bitwaje ko mbese bakumva ko bariko barahonyanga amategeko ya Sezari, ahubwo ko uwo Yezu atarakwiye kuvugwa. Bana b'Imana, Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane. Mw'iki gihe hari ibintu byinshi byateye. Hari abavuga ko Yezu atabayeho, hari abavuga mbese batemera nyene. Bamwe bakaba bakwemera Imana mugabo bakakubwira ko Yezu atabayeho, ariko nyimba bariko barigisha ko Yezu atanabayeho n'Imana ntibaba bayemera. Ubwo rero nukuraba rero inyigisho tuza turaronka zitandukanye, haba ku social media, haba mu bavuga butumwa batandukanye. Kandi izina Yezu Kristo ubu dufise abantu benshi bitwa ba Yezu. Nukuraba uyu Yezu tuba turiko turavuga tukagereka koko ari Yezu Kristo yabambwe ku musaraba, akamanikwa ku musaraba, akadusesera amazi n'amaraso. Kubera ko hari abandi bavuga ngo ni jewe Yezu. Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane. Abari kwiyitirira Yezu ni benshi. Hari abo nabonye afise n'intumwa 12 nka kujya kwa Yezu. Mugabo akaba afise umugore n'abana. Ese afise umugore umwe nyawundi. Hari uwundi nariko ndabona w'umuzungu nawe yita ko ari Yezu. Ubwo rero turiko turigisha Yezu tuze tumusigura neza
tuvuge Yezu w'ijuru n'isi yabambwe ku musaraba akameneka amaraso kubera twebwe, agakomereka bakamucira amate mu maso akababara, ariko kandi bakanamwica, hanyuma kumusugira gatata akazuka. Sibo bajya baza baravuga ngo nibo ba Yezu ngo bagarutse. Oya, tuze turaraba Yezu wacu abo bamwitirira, kandi tuze dushima n'Imana kuko Yezu ubwiwe yarivugiye ko mu gihe cya nyuma hazoza benshi bamwitirira. Tuze twitonde rero. Abantu benshi muri iki gihe bariruka bagenda guhiga ngo bumvise iyo Yezu ari, ngo twumvise Yezu. Oya abana b'Imana, tuze turasenga cyane, tuze turatahura cyane. Abandi benshi abo biyita ba Yezu barakora ibitangaza, kandi iyo bariko barabikora bakavuga ko nyene bariko barabikora ko aribo ba Yezu. Byari n'abantu bakora ibitangaza ngo biyitirira izina rya Yezu, ariko muraraba inkomezi babikorana, kuko umuntu yigisha Yezu by'ukuri agomba kumva ko asigure uko Yezu yabambwe, uko yamanitswe ku musaraba, uko yacumiswe mu rubavu, uko yatumeneye amaraso. Duze turatandukanya n'abaza bariyitirira Yezu. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Abantu benshi hari igihe nigeze nababwira uko Yezu yigeze kumbwira ati mwana wanje, Bibiliya yanje bari kwidandaza, izina ryanje bari kuridandaza, abaririmbyi ntabwo baririmba jewe, bari kudandaza izina ryanje. None rero bana b'Imana, nikuza rero turaraba neza abiyitirira Yezu cyangwa baza bavuga ngo hari ibyo bariko barakora mu izina rya Yezu, tukaraba ayo majambo bariko barabivugamo koko uburemere abafise, kuko abantu benshi baramaze kononekara no kuza barabesha gusa kugira babone ubutunzi. Abantu bari guhiga ubutunzi bwihuse, kandi ata kamaro k'ubutunzi bwo ngaha mu isi. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. 8 haravuga ngo ababyumvise bose nta bakuru b'igihugu nta bandi, ngo ababyumvise bose nta bakuru b'igihugu nta bandi, bose baca bamera amoya. Abakuru b'igihugu n'abandi bari bo bose babyumvise baca bamera amoya, n'abandi bamaze kubyikurako baca barabarekura barataha. Ubwo ababyumva bamwe bamera moya, bikabababaza kumva Pawulo na Silasi bari kwigisha Yezu Kristo. Aho bamariye kujanira, murantungasubiremo ku 8. Ababyumvise bose nta bakuru b'igihugu nta bandi, bose baca bamera amoya, ariko Yasoni n'abandi bamaze kubyikurako baca barabarekura barataha. Ubwo baba bakuru b'ibihugu, baba abandi bamwe na bamwe, kandi ku rwego rwa benshi bamera amababa, bakumva ko bakwiye guhiga uwo Pawulo na Silasi kugira bicwe, bakorerwe ikibi, bomore mu gisagara, bareke kubandanya bavuga uwo Yezu ngo twabonye bavuga ngo bariko barapinga Sezari. Ariko turabonye ku karongo k'9 ariko kanyuma haratubwira ko Yasoni na bene wabo baragiye barasamba, hanyuma bamaze gusamba barabarekuye barataha. Ubwo rero Pawulo ntibamubonye, hanyuma mu mwanya wa Pawulo na Silasi urumva ko baciye bafata uwo Yasoni na bene wabo. Ariko Yasoni na bene wabo baragiye barasamba baratsinda, hanyuma barataha. Koko nyimba barasatse inzu yose Pawulo na Silasi ntibababoneyo, urumva ko Yasoni na bene wabo bariko barabarenganya. Ariko iyo ukunda umuntu akabona ari mu kibazo,
uri kuravuga ati kweri baramurenganije, ubushigikiye uwo muntu. Iyo uri karamwagiriza cyangwa umugome amwanka akumvise, nawe yo kujaniranya. Niyo mpamvu usanga hariho bamwe abantu benshi batinya kuvuga ukuri kugira ntibabajaniranye. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Ubwo rero turacyabandanya n'ibingene byagiye birabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.